ndi bijanye no mu guserukira igihugu Kylian Mbappe twizeza umubano mwiza hagati yiwe na mugenzi we Vinicius Jinior. Ati nta n'ikibazo na kimwe kigeze gihaba. Ati kuko iyo kiza kuba carahabaye nari kuba narabivuze. Ati umubano wacu na Vinicius Junior umeze neza, ati mugabo kandi munitegure yuko uyu mwaka ari mwiza kuri twebwe na Vinicius Junior wo kwerekana ko dufitaniye ubumwe. Bapati uno n'umwaka mwiza cyane kuri twebwe na Vinicius Junior wo kwerekana ko dufitaniye ubumwe. Yamaze kwitangura. Yashimangiye ikimenyetso twabonye kuri match ya Villarreal ngira ngo. Yashimangiye ariko Mbappe nk'umwe mu bantu cese nk'umwe mu bakinyi bafise abamuba hafi bamuhanura byinshi kuri kariyeri yiwe kandi twabonye ngo biri muri bimwe mu biriko biratuma Mbappe atera imbere. Sinibaza ko wegereye Mbappe tomanura gukunda Vini kuko réussite y'umugabo witwa Kylian Mbappe muri equipe ya Madrid ku rugero rwo hejuru. Vinicius ayifise mu ruhara gusumba undi mugabo wese muri equipe ya Madrid. Nta kintu cyari gutuma Cristiano Ronaldo adakunda Benzema. Nta kintu cyari gutuma Benzema mu myaka y'ibiri ya nyuma kinaye na Vini adakunda Vinicius. Nuno munsi ifata profile witwa Kylian Mbappe arabizi ko atazi gucenga. Arabizi ko ziri ya dribble n'ibindi bigiye bitandukanye atari vyo. Arabizi ngo je uno munsi bantumye ibitsindo kandi ibyo bizonduza. Qui prépare bien le terrain yo kugira ngo nonge ibitsindo gusumba abandi muri equipe de Madrid. C'est bel et bien Vini. Vini ashobora gutuma equipe adverse ironka carton rouge. Vini ashobora gutuma equipe adverse igwa liberté ya mupanitseko. Vini ashobora guhaye mapase, Vini ashobora kurema ubwo buryo bw'ibyo bitsindo n'ibindi bigiye bitandukanye. Hamuto mukunda office entourage guhaye. Mwimizo pase n'ibindi bigaragare ko wikunda ariko ja mwitangaza makuru nyene bivuge. Rimwe na rimwe reka kwa kuri pressure ko mwogwanira ibitsindo kuko uzoyimurusha byanka bikunda. Nta kintu nakimwe no musimba muna cocanisha mo Vini n'uwitwa Mbappe ariko ku neza ya Mbappe. Kuko na Vini no musi kintu cyane kiriko kiracanisha mo Vini na Mbappe mwitangaza makuru. Ni kontra yonyene batariko barahuriza ko bivaye nibazo vy'ibyo n'ibindi bigiye bitandukanye mugabo ukabona ino kontra yavuye mu nzira. Kuko Madrid bari ko kivi. Sindiko ndabona Madrid bagwa mu ikosa ryuko ino sezera Vini atarongera amasezerano cyangwa bataramenya akazoza kiwe. Bivuze ngo ukabona ibijanye na kontra ya Vini biravuye mu nzira. Ikibazo zokirondera handi ko kuri tapiver barabizi bari bien informé ko karitumwa afise unda atari afise. Akoze kuko bwa mbere batahuze. Vini kaco kibazo cyo kwibaza aho. Ico batahuze bwa mbere bacanije bona quality yo kwitwa ko Mbappe yashitse akagirwa mu star. Ku rugero ruteye ubwoba gusumba uko Vini ari kandi bijya byari message yerekana ngo Vini azogera igiye muri Madrid uvuga ikintu nticumvikane. Nuno musi none si example yuko ariko arasaba amafaranga nk'aya Vini nako nk'aya Mbappe ntayihabwe. Erega Mbappe na Vini ntibigeze babaho badahuza ahubwo Mbappe yaje mu bihe Madrid bayembi acaza ahabwa power kandi equipe yari mba majambo wa menshi irengeye kandi wanashaka iyo power yahawe yarayikwiriye mukaba ubwo bushobozi amaze kubuhabwa equipe kibambi buryo uzura bikintu wowe nimba uri umujournaliste mwiza ukora analyse neza uno munsi ukakora analyse abantu bakapressya ejo ugasubira bakapressya hirya ejo ugasubira bakapressya mu ndwiza ukavyonona critique ziratanguye kubera iki nta muntu ashobora kukuvuga atagukurikirana bisiguye ngo uno munsi icatumye bavuga umubano mubi wa Mbappe na Vini bwari ububi bwa club tugaca tumenya ngo harinjiye Kylian Mbappe abantu bari bagumanye mu mutwe akantu kavuga ngo nimba Mbappe yinjiye Madrid equipe zirageze umva umuhindo yisanze kuri Jude yisanze kuri Rodrigo yisanze kuri Vini hongeremo ubwiza bwa Mbappe ibi ndanabisanisha n'igihe Barcelona na Paris Saint-Germain sinyije umugabo witwa Lionel Messi usanze yo Mbappe na Neymar wiyongeyemo witwa Messi hari ubwiza twigeze kubona muri MSN kandi Suarez na Mbappe uno muzugiye kuraba Suarez ivyo yatanze yari umwataka mwiza mugabo na Mbappe ari capable ko yogerageza kubitanga uciye wimvira bwa bwiza bwa Messi na Neymar na Mbappe bucanze ucugomba gukumbura bwa MSN nibikunda bivanye n'umubano muri ko muragirana uno munsi rero Real Madrid yinjiza Mbappe abantu bose bari babona ngo voilà turasuye kuronka trio d'attaque iryana bafise mu numero 10 nyuma yo bitwa Jude Bellingham ryana mugabo ishamba ntiryabaye ko bari baryipfuza Mbappe acagomba guhabwa agaciro wa Vini acaba umwana wa kocha gusumba Mbappe acaba umwana wa president hagaca hama yo mapolemike Vini yo kumva ngo
noba mbaye Sosthene Mbappe nawe ati nterekanye ico nshoboye mugabo no muzi Mbappe aramaze kwicarana akavuga ngo mwiterambere ryanje malgré umwaka wabaye mubi Vini arafise mu ruhara kandi Vini arafise karite ntagomba kubona mu wundi mukinyi kugira nitwe mwiza do plus ivyo rero bigomba kubaho tukabona ngo kunywana hagati ya Vini na Mbappe ni itegeko bonyene bagomba kwiha nk'abakinyi bakuru gusumba ko ari n'undi muntu yogomba kubanywanisha ku bijanye n'ivy'umusaruro w'umumukeneye usanga bakeneraniye kandi kubw'ineza equipe ndabona ibintu bizobacanisha mu biri extra sportif gusumba ibiri sportif kuko bazopfa aya makontra bazopfa izi celebrity zo kwitwa abastare ko bavuzwe mu itangazamakuru gusumba uwundi gusumba kumva ngo Vini na Mbappe bapfuye ko Mbappe atsinda ibitsindo byinshi par rapport ya Vini canke ngo bapfuye ko Vini dribble cyane gusumba Mbappe kuko umwe icyo ashoboye arazi ko uwundi akirenze cyangwa uwundi azi ko ivyo ashoboye bitandukanye n'ivyo uwundi ashoboye yanarangije avuga ngo nta kibazo mfitaniye na Vini nitugiranira ikibazo nzomwegera tubivugana aha n'umugabo kabisa Kylian Mbappe oya Mbappe afise politiki iteye ubwoba kuko arabizi ngo tucemeranye ico kintu Mbappe asabwa gukunda Vini gusumba ko anashima Vini yokunda Mbappe Mbappe umubano wiwe uragoye tucemeranye ico kintu Mbappe asabwa gukunda Vini gusumba ko Vini yokunda Mbappe ico nanje ndagishigikiye kuko Mbappe ibitsindo vyo birakeneye dribble birakeneye touch ya Vini gusumba uko ariko touch ya Vini ntikeneye Mbappe touch ya Vini touch ya Vini irakeneye Mbappe mbwo kubice bike kuko attention ku dribble ugakere uburyo ava mu bitsindo kabura umwataka bitsinda ako kan birajyana mugabo la façon a dribble Mbappe agomba kuba ari ayer mugabo no muzi je ikintu cambe burya ndibuka umugabo witwa Mbappe aza muri Paris Saint-Germain ntiyagasanga mwana Neymar kandi uvuye kwa asire wewe nyene mu mutima wa outingiye ahantu hari umukinyansumba ansumba vyose mugabo wewe Mbappe urashitse urazi ko abafaransa bagufata nk'ikintu cigihangange Neymar hazogera igihe mutangure kurabana yingwe uribuka batangugiranira amakimbirane n'umugabo witwa Edinson Cavani akagira igihe bapfa ama penalty mu kibuga na ba Neymar kiriya gihe Paris Saint-Germain yuzuyemo aba Braziliye gusa imishwano mu kibuga bapfuye penalty Daniel Alves akaza gapapura baro Cavani akayihereza Neymar Cavani akabaho mu ubwo buzima bafundika ko kantu ko kumva ngo Mbappe na Neymar twakunguruna ni kugira ngo twanke Cavani ndibuka igihe Cavani yigeze yarasigaje igitsindo kimwe rya abatero koro y'umugabo witwa Zlatan Ibrahimovic ukabona ngo Mbappe canke Neymar bafize umupira nimba Cavani ari mieux placé bo mwima umupira kugira ntabone igitsindo mugabo no munsi hagera umunsi bagera gusubira namwo Mbappe na wagera igihe agwanya Neymar na Messi unamuzi no Mbappe ari muri Real Madrid arazingo nta muntu ari bumfashe no rugamba mugabo politiquement ngomba kwiyegereza umwiza ashobora kuzotanga ibishoboka byose kugira ngo umusaruro wanje ukomeze ugaragare niwo mubano ugomba kuba hagati ya Mbappe na Vini nanje nemeza ico kintu hazaravuze Mbappe agomba gukunda Vini gusumba ko Vini yokunda Mbappe vyanke bikunde ariko muri rusanga bakinya ari beza collective makarida aya Mbappe na Vini kanaka biba bijyo erega no munsi ntibaratorana twemeza iki kintu karite ya Vini mwiza tuzi na karite ya Mbappe mwiza tuzi zirinze ziba kombine bakanywana bameze neza hari ama equipe boza guhura na Real Madrid akavuga ati twebwe turavye biri hagati ya Mbappe na Vini turahunze bakabona munsi version Vini ntiragaruka a 100% Mbappe hagaze neza equipe ya Real Madrid iracari kwira duhenda ivyo byose biri mu bintu biriko biratuma nuvuga ngo umwana wa Mbappe na Vini udashobora kugaruka vyihuse ngo tubone ni rero kuri Kylian Mbappe kubijanye no mubano we na Vinicius Junior kandi hari ikindi kibazo kijanye n'uburyo uyu musore yavuye muri equipe yitwa Real Madrid yagize akabazo mu mpera z'urukino bari kwakina equipe yitwa Villarreal ariko akaza kuba yitabira ubutumire bwo mu guserukira igihugu w'Abafaransa Les Bleus Mbappe asa nk'udatahura impamvu no munsi imigwi cyangwa se club agomba gukora ico no kwita system yo kwimana abakinyi mu guserukira igihugu ati ibi bintu vy'uko umukinnyi agana agafracture gatoya cyangwa se n'akandi kabazo gatoya equipe ikirukana kwandikira mu guserukira igihugu babwira ngo umukinnyi wacu yagize akabazo k'imvura turi mu buronke ni Kylian Mbappe gushika muri kano kanya ariko mu guserukira igihugu atarakora imimenyerezo n'abandi we agikorera muri installation ndetse no muri gym ariko ari kumwe no mu guserukira igihugu w'Ubufaransa kwa Real Madrid batindi dutahura ingene umukinnyi avuye hano kandi babaye ariko kandi gushika no munsi
akaba atarakorana imyimenyerezo na bagenzi biwe akaba akiri karakora muri installation ati Kylian Mbappe bigaragara ko yavuye hano afite ko imvune yabwiriza kuguma hano twebwe tukamutegura physiquement n'umu préparateur physique wacu ariko mugamba Paul arasa nk'umuntu avuga ati nubwo noba ntakomeye nubwo noba mfise akabazo k'imvune gatoya ngomba kuja mu guserukira gute nubwo noja mu kibuga wenda nka capitaine hari ico nofasha mu guserukira ya nka capitaine bwa mbere ariko kandi nk'umu wakinyi uvuga ngo yabaye mu mapolemike menshi mwakweze muravyibuka bivugwa ko rimwe na rimwe hari ubutumire yaronse desha kanka kumu yaronse akanga kubwitaba ariko kandi muribuka ko desha nyuma yaho gato nawe yavuze ati ni decision yanje Mbappe yambwiye ko yashaka kuza mu guserukira ariko nta vyanse biza kwa bifatwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye ko yoba ari nk'agakoni navuga ngo witwa Deshavuniye Mbappe akavuga ati reka mbanze ndagukubite tubiri mu birenge kugira ngo wumve rero uno munsi mu majambo yo muri press conference ubwo witwa Kylian Mbappe yavuze ati on parle plus en France par rapport au dernier rassemblement. C'est toujours le problème, ce sont les clubs qui payent. Ils ne veulent pas risquer de perdre un joueur, mais nous les joueurs on veut venir. Le club n'a jamais été un frein, toujours très compréhensif. Ati muri kino gihe mu France ariko aravugwa byinshi mu itangazamakuru ugereranije na treve yaheruka ivyo ariko aravugwa byinshi muribuka ka hagati yo mu guseruka gihugu France na equipe ya Paris Saint-Germain kuri Kai Ousmane Dembele Bradley Barcola nawe nyene ejo bundi yavuye mu guseruka gihugu imbere yaho Désiré Doué ndetse banagiye gutora Ballon d'Or bizwa ko bari mu mvune imvune bakwe mu guseruka gihugu urabona ko harabaye Kwidogerwa witwa Desha aho Desha nawe aravuga ati eske twe nitwe dutegura imvune z'abakinyi n'ibindi bigiye bitandukanye ati iyo umukinyi mwiza umubuze nawe urababara nka equipe nationale wari umukeneye rero amajambo ni menshi mu itangazamakuru yo mu Bufaransa na cyane abakinyi b'Abafaransa swata no matrika ari karaba hagati y'imigwi ama club akaba ari yavuga ati ugiye mu guseruka gukumenga bica bigenda nabi nibiki ugasanga rimwe na rimwe nkuko Mbappe bivuze ugasanga ari umukenyera aba influence kumva kumenga gusiba rassemblement équipe nationale menga birasanzwe kubera yuko club yamweretse du pépin physique rimwe na rimwe afise nuja hari yabiri ya grava uraza gushaka kwitangira igihugu n'ibindi ukamenga umukenyera aba influence yo kumva ko yo kuma muri club mugabo Mbappe nkuko bisigura avuga ngo biva kuri club cyane gusumba umukinyi umukinyi arifuza kuza mugabo club rimwe na rimwe ikagira ubwo bwo kumva ko yo mutakaza ariko muri rusange club ni kwiye kubera inzitizi umukinyi yo kuja mu giseruka ati rero naje uno munsi kuza mu giseruka y'igihugu naje kora ko mvize byinshi shobora gutanga bino bintu birafise aho bigana please inkino ziriko ziraba nyinshi ku ma club izi treve nazo zikaba mu buryo bwisubiriza buri kwezi ko dufite treve mu kwicenda yabaye turi muri treve mu kwicumi haraba treve mu kwicumi na rimwe probablement mu kwicumi na kabiri umwaka utanguye niho bica bisa nkuko bigabanuka gato kumenga cyasubira treve mu kwa gatatu bagaca basubira treve yo mu mpera z'umwaka aho ndibaza ko bazoba bamaze kuba bategura kuja muri mondial bazokina mu match amiko cyane mu kwezi kwa gatatu ko birumvikana ko zino treve zurutavana ko mu ntango ya saison wari umwanya wo kumukenya afata ritse bari kumwe na club yiwe ariko no mu gisaka kugura mukeneye kuko naho nyine baba ariko barakina ama qualification uko inkino ziba nyinshi club igakenera umukinyi kenshi gashoboka bagasanga nabo baramukoresha cyane bigatuma ari expose ku mvune byanga bikunda agomba kubaho gucanamo hagati ya club n'imigiseruka bihugu ariko uko club itkeneye umukinyi ni nako na equipe nationale mukeneje ku bwanje wanashima muri equipe nationale ukina urukino rumwe peut-être mu mezi 2 cyangwa 3 ruhari urukino ruvize kinini rusiguye gusumba ziriya nkino 3 ukina mu club gukinira equipe nationale ca mbere no munsi je nkunda kuba ariko arabakwikunda ku ruhande rw'ama club gusumba kumva ngo twe twikunde tumufise tumuprotege ariko naje nari abamukeneye nimba twisanze muri bino bintu sinibaza ko igihugu gifata risko ariko araba mu kwikunda kurenza nimba twisanze muri bino bintu club zitunga abakinyi ariko abakinyi bakaba representa n'ibihugu byabo umenye ngo atagihugu nta club atani igihugu nta nuwo mukinyi ubwo club imukeneramo nemeza yuko imukenera hanyuma yuko igihugu kimukenera hari n'abakinyi baba kuri pressure yo kumva ngo narabaye mwiza simabagaga mu guseruka gihugu nayo hano munsi wasigurira abantu impamvu Inigo Martinez aninza kariyeri badakinye ututuni gituma tukwereka yuko turimo amanyanga reka sezihere
urabe ko ari umukinnyi azokwanga kuba convoke muri mondial ngo nuko afise ntibikunda nuzi ngo nzokira tumaze indwi zibiri turi muri mondial arapressa kugira ngo bamutware uno munsi ikintu kitwaretse Julian Alvarez n'igiki Lautaro Martinez ntibamutwaye afise amajene miskirere agakina match zibiri za mbere mugabo yagiye aze ko ameze nabi agakina izo match zibiri za mbere zitameze neza bagafunga umugabo bwatereka dukinisha umwana yitwa Julian Alvarez mugabo Lautaro Martinez yagiyeyo kandi arazi yuko atameze neza mugabo no munsi muri Trevi sanzwe ya qualification kumubwira ati ingo yumva ubabare ugira ico ufashije niburi basi aba bitwa ko babaye convoke ubwa mbere kuko ari umukinyi profile abafise atari yo gupfa gusiba fazima mu guseruka igihugu erega no Mbappe yabaye umushinga nawe Mbappe nakwiye gusiba fazima mu guseruka igihugu nivyo uri yamare wosiba kubera yuko probablement utaragira n'iryo jambo riremeye muri vestiaire mugabo kumva ngo umustar erega uno munsi abantu barakeneye no kuguta kubwo buryo bwo kumva ngo muri tribune Lamine Yamal yicaye hari itangazamakuru turafise byinshi ugomba kubaza Yamal bamubona gake n'umustar iriya image equipe nationale yakeneye kwidandaza nimba wakiriye Mestalla Stadium muri Espagne wibaza uko atacho benefit ya image ya Yamal ibonetse uwo munsi nato bari mu kibuga ura benefit ikintu cyambere cyo nemeza equipe nationale igomba kuronka mukinyi buri munsi gusumba uko club yo muronka kuko je ndafatira kuri aya majambo y'umugabo yitwa Luis de la Fuente n'amateka aranabivuga ndafatira kuri aya majambo equipe nationale gukeneye club itokuzibira equipe yitwa equipe nationale igikenera umukinyi wowe club uri capable kumutunga amezi arenga 8 mugabo nationale mukenera rimwe kandi nationale wo mukinyi hari kuberayo ivyo rero je nico kintu ndashigikira ingingo y'umugabo witwa Kylian Mbappe uko kuntu ama equipe wumva ariko ararira ni nako equipe nationale irira iyi mubuze nako equipe nationale riri buzo uwo mukinyi ibi rero binyereka ngo mani Mbappe n'umushinga naye cyane oya Mbappe mu majambo avuga mu bikorwa akora ibi bintu byose binyereka ko Mbappe n'umuntu umushinga naye cyane ni ivyo rero kuri Kylian Mbappe ari mu Bufaransa mu guseruka igihugu wa Les Bleus nuko mugabo kandi Vinicius Jinior no munsi nzu yiwe yafashwe n'inkongi y'umuriro nyuma yuko yabanje gushya muri sona munsi muri cave etage irafatwa mugabo cave niho yiri haragurumana bazimije nta n'umuntu yawe inzu yayi ariko kandi no mu nzu hahiye ahejeje kwemera amakosa ko yayimukiye sheri wiwe nyuma yuko ku munsi w'ejo yari yanoshije ko batandukanye burundu ariko aravuga ati amwe no mugabo wakoze amakosa ugomba kwemera ati naramukoshereje kenshi sinabikoze nkuko nagomba kubikora sinabaye umushinga naye muri no couple yacu umva yuko Vini bibazo bikomeje kwibazo muri couple imeze neza inzira hiye umuntu w'umugabo no kwemera